yari yifuza. Ibi byose nico kimwe n'umuntu ashobora kugenda kwimba izahabu. Umuntu arashobora uno munsi kugenda kwimba ahantu hamwe, twese tukimba ahantu hamwe, wowe ukimba ngaha nanje nkimba ngaha, hanyuma wewe kubera ukwidekuraje n'ingoga canke kubura kwa kwizera turiko turimba hamwe, wewe ukimba imisi 5 imisi 10 uzibuze, wewe ugacuvayo ukavuga ati aha nta zahabu ziri. Pourtant abantu bose barakubwira yuko aho hantu hari izahabu, ariko wa wundi nawe akabandanya agashobora kuzishikira akazikurana nyinshi akaronkamwo ubutunzi bwinshi. Rero byumvikana yuko kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Kwizera ni ikintu gishobora kugufasha. Kwizera naho woshobora kuba waratakaje ibintu byose, ariko wizera yuko ushobora gutangura ugashobora gushika ahandi, cyangwa ushobora guca mu yindi nzira ugashobora gushika aho wari wifuza gushika. Murumva yuko icyo ari ikintu